Je nitwa Nsengiyumva Liberi. Vi bro. Safi man. Uko fresh? Bien bien. Vi musaza. Safi. Umeze fresh? Fresh sana. Umeze neza? Yego je ni sawa. Uranda kubaza ikibazo kimwe. Kikunaniye uransubiza 5000. Ugitoye aya mahera uyatahanye. Okay. Ukavyumva? Umuperezida wa mbere yabayeho u Burundi. Yabayeho ryari? Ngira izina rya perezida wa Korea du Sud. Umugwiza atunga wa mbere. Kwisi. Kwisi. Yitwa gute? Rwagasore. Yavutse itariki zingahe? Itariki zingahe ukwezi kungahe umwaka wa kangahe? Itariki 14 z'ukwa kabiri. Igihumbi kimwe n'amajana 862 habaye iki? Amafaranga y'amarundi yatanguye gukora umwaka wa kangahe? What's up my people, mumeze neza, Jemeze Fresh ni wa muhungu wanyu Elvis Blight, akabiri gato gateke Imana nini behind camera, muri kumwe na Carlos. So twagendeye muri kati ya Kigobe, aha niho turi aka kanya tuvugana, naho akavura katashoboye kutwemerera neza. So ni kiganiro twahaye izina ryitwa Question with Money, bisobanuye iki ikibazo ku mafaranga. So reka rero tuze guhura n'abantu bo muri no quartier tubabaza ikibazo, amafaranga bayatahane canke asubire iwacu. Mwekaba muri kumwe ni TV yanyu White Vision TV. Let's go. Vi bro. Safi man. Uko fresh? Bien bien. Man, ikiganiro cyacu rero kimeze ukubonye. Urabona aya mafaranga? Yeah. Ni 25000. Manzo yafati. Uranda kubaza ikibazo kimwe. Kikunaniye uransubiza 5000. Ugitoye aya mahera uyatahanye. Okay. Ukavyumva? Ikibazo ca mbere. So umuperezida wa mbere yabayeho u Burundi. Yabayeho ryari? Umwaka cyangwa izina? Umwaka. Bon, c'était en 1968. En 1968. Ah, c'est la mort. 5000 ya mbere turayari. Turagiye kibazo ca kabiri. Reka byumva. So urashobora kumbwira reka dusimbira aho hakurya, reka tuvanye. Ngira izina rya perezida wa Korea du Sud. Kim Jong-un. Uri hanze subiza. Korea du Sud. Ica gatatu twagiye. So ica gatatu reka twongere dusimbire aho hakurya cyane. Yes. Okay. Elon Musk afise nationalité zingahe? Afise zibiri. Ya mbere ni mu Afrique du Sud. Ya kabiri ndibaza ko ari mu Amerika. Subiza 5000. So turagiye ikibazo cha kane. So ndashaka umbwire, reka twongere tugaruke ngaha mu Burundi. Sivyo? Ndashaka umbwire izina rya mama wa Rwagasore. Seconde, ubu unyengeze kuri 4. Bon, je peux pas. Mama Rwagasore. Reka ngira Ikigongwe base. Reka ngira ikigongwe. Ayo onye basi ufumugira iki? Mfume ndatwara. Usuva yatahana. Ngira itariki Rwagasore yavukiye ko n'ukwezi n'umwaka. Apani cyuzi ngira iyo tariki yavukiye. Apani cyuzi itariki yavukiye n'ukwezi n'umwaka. C'était en 1600. Ah, 1600? Oh, je peux pas tora. Ninja nguja mahera yanyu. Let's go. Bakunzi bacu ba TV White Vision TV, turabakunda cyane. Urabona 25000 yose aramucitse, nta kibazo na kimwe atoyemo. Bro, ubyumva gute? Gusa mwari mwagerageje niko nyene atakonaissance ya byisi nyene gusa. Nta kibazo. So nta kibazo, ayo mahera uzoyajya ku yindi bibazo. Yap. Vi musaza. Safi. Umeze fresh? Fresh sana. Ewa ni TV yacu turiko turakora ituntu tutuganiro, sivyo? Yego. So era rero kuntu ikiganiro kimeze. Urana aya mahera ni 25000. Yafate mu ntoki.
harurabe kariye kwa kwiye bava baza ngo twakubesha ni 25 rero ikiganiro kimeze uko ndakubaza ibibazo bitanu kimwe kikunaniye uca usubiza 5000 sawa ugitoye uca wibikira aya mafaranga azoba ari wawe 5000 sawa sawa okay uri ready yego sawa ikibazo cya mbere kiravuga ngo kiravuga uko umukuru w'igihugu wa mbere yabayeho mu Burundi yabaye mu mwaka wa kangahe umukuru w'igihugu wa mbere mu gihugu cy'u Burundi tegereza mikrofone sha Amin 1960 60 aya c'est Amin 1960 subiza 5000 ikibazo cya kabiri kiravuga ngo umugwiza atunga wa mbere kwisi yitwa gute umugwiza atunga wa mbere kandi na masegonda 10 masegonda 10 uyumvire ereka je wasini amasegonda Bill Gates Bill Gates haraheze nk'imyaka irenga 3 atari umugwiza atunga wa mbere ku isi ujagira 4 ema subiza okay ikibazo gikurikira kivuga ngo mbwira izina rya perezida wo muri Korea du Sud muri Korea du Sud Zahira n'ukuri kwima yana kubaza ikibazo coroshe nk'umuntu w'umurundi sivyo Rwagasore yavutse itariki zingahe ukwezi kungahe umwaka wa kangahe aho yavukiye apana aho yavukiye yavutse itariki zingahe ukwezi kwa kangahe umwaka wa kangahe aho umunsi yapfuye date de naissance date de naissance Brazil singaranya ngahe Zahira n'ukuri kwima ndayeje ikibazo cya nyuma le 14 février en 1862 habaye iki 14 février en 1862 habaye iki 14 février nachutse ama iyi seconde 10 zigira ziri en 1862 ikintu cyabaye mu Burundi ereka je wasinite bakunzi ba TV yacu White Vision TV mubandanye mudukurikirana sana urana amahera aramunaniye 25 millions agarusi wanje bravo wiyumviwe bro yumva gute ahubwo gira collection yereke giye do collection ko sinovyeme wenda bari agiye do collection birarenze ibirarenze iyi TV irarenze babwire aho kuri no TV babwira ati mubagire subscribe gira subscribe share commentaire na comment ya wakwaye umeze neza yewe je ni sawa amazina yawe je nitwa Nsengiyumva Liberi Sengiyumva we rero umviriza imana usenga aya mafaranga je nshaka kuyatahana kandi nayazanye yego rero iki kiganiro cyacu kimeze uko onye ndaguha 25000 ibo 25 wowe wifate mu ntoki yego ndakubaza ikibazo ugitoye uca ufata 5000 uyashire mu mufuki wawe ukinaniwe uca usubiza 5000 yego niko byumva Ndavyumva. kugira ubone ko turi na serie rero urumva yego reka je ndayaguye we tuvugana uyafise no mu ntoki yego ndakunda kugira ubone ko ndi serie ngaya urumva urayabona ndayabona okay none ni 25 wowe harura ugira uyabone ndayabona ni 25 amakenga araheze sawa twagiye
yego wowe uriya miniya neza ndavuga ibyo nshoboye sawa wowe rero ugira wowe tworoshize kujya ya nyuma reka duhere mu bihugu byo hanze yego mbarira sawa nje nshaka umbwire yego perezida wa Korea du Sud byakwera uwo ntawe nzi warakunani none twavuganye gute akunani ugira iki Ereka je wasinize. yego wagiye ikibazo cya kabiri kivuga ngo mbwira umutunzi wa mbere kuri ino si ku isi ya kabisa n'uwo ntawe nzi twavuganye ngo Ndahira n'ukuri kw'Imana. yo mana yanjye amahera ashibize yose ubiriza yego tugere ku kibazo cya gatatu itariki 14 z'ukwa kabiri 1862 habaye iki habaye iki ego musi mukuru wa Saint Valentin urakoze cyane rwose niba nguwo umukama w'amasabune umukama w'amasabune ayonye yabiye Ndahira n'ukuri kw'Imana. zanaronka umuntu ajya amafaranga bakunzi bacu ba TV White Vision nzanaronka umuntu wa mbere kuva nkora ikiganiro ariye amafaranga mutama wowe narakushaje ibintu bya separate bizi gute nkunda kumva je birantangaje oya reka ndagutema ikindi kibazo ndakora ibintu nibiba okay gwa gasore yavuze itariki zingaho ukwezi kwa kangaho umwaka wa kangaho icyo ntacyo noshobora kabisa ima numva wanankuyemo n'umutima icyo kirananiye kwe urayari wiyumva gute yari jewe numva meze neza cyane umeze fresh yego nja kunywa gakoko yo bro vipi sasa safi kabisa uko fresh nashukuru ni TV White Vision TV so rero ni kiganiro kimeze gute rero timbaza kimeze gute ndabibariwe safi rero kimeze uko wenda kubaza ibibazo bitatu reka byumva wenda guha amafaranga yafate mu ntoki wowe ikibazo kimwe kikunaniye usubiza 5000 ugitoye ushira mu mufuko are you ready yeah I'm ready reka ndagutema akadara nkoreramo utu tuboro twa 5000 utu sawa yaharura reka kwiye yeah 15 bar akwiye okay rero turagenda ikibazo cya mbere mbwira igihugu gikenye ku isi yose muri liste yasohotse ya 2024 igihugu gikenye ku isi yose muri liste yasohotse muri 2024 je pense que ari Haiti uri sûr Haiti Ndahira n'ukuri kw'Imana. masekuru aranja Ereka je wasinize. aragujanye turagiye ikibazo cya kabiri ninde mugwiza tunga wa mbere ku isi ubu ndazuramutse mu rwego rw'abagore urwego rw'abagore mu rwego rw'abagore nagira mvuge umwami Elizabeth none yarapfuye yaradaye mu rwego rw'abagore umutunzi wa mbere ku isi sindegwa ndishure he we nurindura nangora ninde ndamukubwira naye yaraguciye sinzi wowe uriteze kuza kuyajya amafaranga y'amarundi yatanguye gukora mu mwaka wa kangahe yatangiye gukora amafaranga y'amarundi yatangiye gukora kandi ikindi naco ni 10 secondes yatangiye gukora ku muzo wa Birigi c'était en 1946 46 48 46 46 Kansis uri hands sweet Graza none wewe yumva gute wewe kuba amafaranga nkaya agucitse kwe aracitse vraiment uyibaza gute
Base ngo baza akabazo ka nyuma ugatoye utwara. Utora 5000. Gira. Ngira president di Korea du Sud. President Korea du Di Sud. Korea du Sud. Ugira mu telefone? No. Ugira bagiye. Ndumvira izina ryiwe ko rikorera. Riri mu mufuko. Korea du Sud. Ugira uvuge no muri Korea no. Ujya mugome wewe turamuzi. King John niwe nagira mvuge no Korea di. No wose. No, vraiment. Niyo chance mahirana. Chance nagwahira kunani. Reka dusezera abakunzi bacu kuri TV. Sivyo? Bakunzi ba TV Wide Vision turabakunda cyane, twari kumwe n'aba bantu mwabonye bo twayanze cyane, amafaranga dutahanye twazanye inoti ya 25, dutahanye inoti ya 15. So rero mubandanye mudukurikira kuri TV Wide Vision. So ngaho muraza kubona agakengeri, mugire subscribe and share aho musi commentaire. Akandi abafise ibibazo mushaka tuze tubabarize abandi namwebwe niteka ridasanzwe gushira ngaho muri commentaire kugira tugume dukwirikirana ibiganiro bica kuri no TV yanyu. Yup.